Musubire musangwe kaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nane n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru twari twabahaye kare ivugwa ku kugene hari umushinga amateka ariko aravugwa mu rudandazwa rw'igitoro ca magendo, aho twababwiye inkuru ivuga nyine amabido ashika 198 yuzuye ibitoro yafatiwe ku rugo iwe, aho nyine ngo yakinyegeza mu gihe avuye kukirangura. Ayo makuru rero habandanya avuga yuko uyu nyine atawundi ari umushinga amateka Shabani Nimubona yahoze arongoye imbonerakure mu ntara ya Muyinga. Kuri ubu ngubu nyuma y'inkuru twababwiye amasoko yacu yagize ibindi agenda arongeramwo, aho ibintu bibandanije kuba urujijo rukomeye cane ngaha mu ntara ya Muyinga. Hari amakuru mashasha duhejeje kumenya vya Shabani Nimubona bishobora kuba bigiye gufata umurindi uhambaye, ni kuvaho iyo nkuru nyine yaherewe iravugwa ikaba igeze kure cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ariyo nkuru iriko iragarukwako cane irya nino, haba bimenyesha amakuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse bikaba ari dosiye yageze hejuru cane. Muri kano kanya tugiye kubabwira ku matohoza akomeye cane yakozwe n'uharanira agateka kazina muntu asanzwe akorera mu buhungiro Pacifique Ninahazwe, bisanzwe yuko bizwi yuko abazi amabanga menshi y'ibibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nakamaramaza ibijanye n'amakuru duhejeje kuronka. Muri ano makuru twabiguteguriye rero turaza kubigarukako, ibi n'ibindi twakubwiye mfunyapfunyo turaza kugarukako mw'idonido ry'ano makuru. Niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, banza ufyondeko kugira ngo uze urabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twashikirije tunyujije kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka ano makuru yacu twaguteguriye tuyatangurire kuri iri tangazo ryihutirwa, itangazo ry'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Uburundi bugiye kurongora ubumwe bwa Afurika kuva ku wa 15 Ruhuma mwaka wa 2026. Umwenegihugu wese asabwa kwitwararika intumbero nyamukuru, ivyihutirwa gukorwa hamwe n'uturusho twose kw'iryo bakwe ry'imbonera kimwe ku gihugu cacu. Ngo kubijanye n'uturusho ku Burundi, uburongozi bw'u Burundi bw'ubumwe bwa Afurika bizofasha kumenyekana ku Burundi mu bijanye na politike ku rugero rwo hejuru, akaryo keza ko guhagarara neza ku Burundi, akaryo ko gutumira abanyamitahe kurata ivyimburwa n'ibikorwa vy'abenegihugu biciye mu mahuriro azobera mu Burundi. Muri iyo ntumbero, gukorana neza n'igisata c'abikorera utwabo ni ngombwa kugira duhe agaciro ishusho n'ubutunzi bw'igihugu. Abakorera mu gisata c'ubutunzi bahamagariwe kwitunganya no guha akanovera ibikorwa bakora, bongere bashikirize ibikorwa vyabo uburongozi bw'u Burundi mu bumwe bwa Afurika. Iryo ni itangazo nyine ryashizwe ahabona n'ujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, aho u Burundi nyine bugiye kurongora uyu muryango. Iryo akaba ariyo tangazo nyine twababwiraga ryihuta rihejeje kudushikira kano kanya. Reka twigarukire kuri ya nkuru nari mpejeje kukubwira ku bibera i Muyinga ku mushinga amateka. Kuri ubu ngubu yafatanywe itonga, aho bamwe n'abandi babona yuko ubutungane bugomba gukora budakora, bikaboneka yuko ari ya ngendo ya CNDD-FDD yo kubandanya kwicara ku gakanu kw'abanyagihugu bato batoya. Uko abanyamuyinga bavuga inkuru y'igitoro igitoro giherutse gufatwa nijoro, twabasangije inkuru y'urubuga rwa King Umurundi Freedom, aho
ruvuga ku mabido 198 yuzuye ibitoro esanse iherutse gufatwa n'umukuru w'igipolisi muri komine Muyinga Lieutenant Colonel Placide Irakoze. Runo rubuga rwemeza ko icyo gitoro ca Shabani Nimubona mukuru w'imbonerakure mu ntara ya Buhumuza akaba nitwa mushingamateka yatowe muri Ruheshi mwaka wa 2025. Shabani Nimubona amaze imyaka irenga 15 avugwa mu mabi menshi cane arimwo kunyuruza abantu, kwica no kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ntarigera arengutswa n'urwego na rumwe. Akunze no kwifotoza mu myambaro ya gisirikare itazwi mu Burundi. Iyi nkuru yavugishije abantu benshi cane, hari n'abandi batwandikiye kugira batange umuco ku vyo biboneye umunsi icyo gitoro gifatwa no kugene bazi urudandazwa rw'ibitoro i Muyinga. Hano turabasangiza zimwe muri izo ntahe. Urudandazwa rwa magendu rw'ibitoro i Muyinga. Umwe mu bazi urwo rudandaza yagize ati Muyinga si uwo ari we wese adandaza igitoro ca magendo, ategerezwa kuba ari umuntu akomeye kandi afise uburyo bukwiye. Ufise influence zo kuzana igitoro kivuye Tanzania aba yarikomeje ku buryo mw'ibarabara rya Kobero atawumukorako. Iyo bagishikanye ntabwo kibikwa kwa nyene igitoro, nyene co aba afise umuntu mutoya wo hasi, uwo aba yaramuteguriye icumba kibikwamwo. Uwo niwe mu ncamaka yitwa representa waco, ariko ntikiba ari iciwe. Iyo bishitse hakagira uwufatwa, hafatwa uwo akibitse, nyene co ntafatwa, ahubwo agerageza kuvugira umwe bagifatanye. Ico mwomenya co i Muyinga si Shabani wenyine akora urwo rudandaza. I Muyinga nivyo vyabajije za Giteranyi na Butihinda hose ni gutyo. Ubu Muyinga niyo igaburira igitoro izindi ntara zose z'u Burundi. Urashobora kubona umuntu waruzi mu caro akennye, mu nyuma ukumva yabaye umumiliyoneri kubera igitoro, ariko rero wihenze ugakora urwo rudandazwa utazwi muri systeme, mu kanya gato cane uba ufashwe. Bagucurira urubanza rw'ikibiriraho. Uru ni urudandazwa rw'abasendede FDD nabo nyine baba bazwi. Umwe mu begereye Shabani Nimubona we yatwandikiye ati nimwaba mushobora kuvugana n'urya mu komiseri muramwegera mumuhanure amenye uko avyitwaramwo ku mvo zikurikira. Iya mbere, ibitoro biva i Tanzania biciye ku mipaka kandi haba hariho abapolisi barahabwa amahera y'inzira kugira bareke ababitwaye. Ca kabiri, komiseri ubwiwe nyene abarangura ibitoro i Tanzania hariho amafaranga yama ahabwa n'ababikura muri Tanzania, kandi nubwo yabifatanywe hari amahera yaheruka gutanga agenewe abakomiseri. Ca gatatu, ivyo bisanzwe bizwi mu ntwaro mu nzego z'umutekano mu karere ka Muyinga ku mvo zo kworohereza abenegihugu mu vyo kwiyunguruza mu gihe mu gihugu ata gitoro gihari. Ababizana bose babicisha ahari abapolisi kandi nibo babugururira amabariyeri kuko babicisha mu mabarabara arimwo amabariyeri y'igipolisi. Itariki igitoro cafatiweko nayo nyene yavuzwe ko ibintu vyinshi cane. Abatwandikiye bose bakosoye inkuru ya King Murundi Freedom ku bijanye n'itariki igitoro cafatiweko. Benshi bavuze ko cafashwe kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Umwe yegereye Shabani Nimubona we yanditse ko cafashwe kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Bose baremeza ko cafatiwe
uri ku mutumba wa Cumba, zone Cumba, komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Hano twabibutsa ko zone Cumba yatwawe na Shabani Nimubona imyaka irenga 10 imbere y'uko aba umushingamateka. Bamwe bayifata nk'icibare ca Shabani Nimubona, aho imbonerakure zamikaye imyaka itari mike bivugwa ko Shabani Nimubona yari yaranse ko hashirwa ikirindiro c'igipolisi aho Icumba, yari akeneye ko imbonerakure zikora atawuzicunze ijisho. Ubu vuba niho abapolisi boba baherutse kuhaza. Igitoro ca Shabani Nimubona. King Umurundi Freedom yanditse ko igitoro cafashwe ari ca Shabani Nimubona kandi ko cafatiwe mu nzu iri iruhande y'urugo rwa Shabani Nimubona. King Umurundi Freedom yemeza ko Shabani Nimubona yahamagaye komiseri Placide Irakoze amutegeka kugarukana ico gitoro, mu nyuma amubwira ko bazoraba umugabo uwo ari we. Abatwandikiye nabo babivuga ko ibyo ngivyo vya Shabani Nimubona n'uyo mukomiseri. Umwe mu banyagihugu yanditse ati ibitoro vyafashwe igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 ku witwa Saidi asanzwe ari we abidandariza Shabani Nimubona. Icyo gihe Shabani yagumye atelefona komiseri kominari ngo abimuhe, mugabo komiseri yarihagaze ko. Gusa ukuri guhari nuko kuri uwo mutumba wa Cumba ata mupolisi n'umwe yoba muto canke mukuru yari bwubahuke gukora ko igikorwa na kimwe ku kijanye n'amasoko y'ivyo bitoro. Ivyo byashoboye gukora Lieutenant Colonel Placide Irakoze wenyine. Mbere n'igihe yariko arakora ico gikorwa, umuchief de zone waho yarashatse kugumura imbonerakure kugira ngo ivyo bitoro ntibitwarwe, ariko byaratwawe ku bw'ubutwari bw'iyo ntwazangabo. Uwundi munyagihugu wo ngaho Icumba yatwandikiye yemeza ko ibitoro ari ivya Shabani Nimubona, ko vyabikwa iruhande y'urugo rwa Shabani Nimubona mu nzu y'umukuru w'ibiswi vy'inkona muri Butihinda. Uyu munyagihugu niwe nyene yemeza ko ababika ibitoro bataba ari bene vyo, ahubwo ko bene vyo ari abakomeye baca baza kubivugira ngo birekurwe. Uwegereye Shabani Nimubona we yatwandikiye ati nagira nkosore ku nkuru mwahejeje kuvuga ko Honorable Shabani Nimubona yoba yafatanywe ibitoro mu nzu iwe, habanamba ntabwo ari vyo, nubwo bishobora kuba vyafatiwe mu kibano iwe, ariko nta rudandazo rwa magendo yigera akora. Murantunga ntitwerekanye ibindanga. Ibitoro ni ivy'umubanyi wo hafi yiwe ariko si vya Shabani. N'igitumye benshi bavuga ko ari ivyiwe nuko ari we yagerageje kumuvugira canke kugira ntibabitware, ariko komiseri kominari birangira abijanye. Ikindi naco mwomenya nuko bitafashwe kuri izo tariki mwavuze haruguru, ahubwo vyafashwe igenekerezo ngo rya 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyine. Uyu mugenzi wa Shabani Nimubona twamubajije izina rya nyene igitoro, yatwandikiye ngo kumva z'umutekano. Twamubajije ico akora atwishura ko ataco akora. Twamubajije nimba nyene igitoro yarafashwe, yatwishuye ko yaciye ahunga abonye abapolisi. Twamubajije ko ari vyo ko yafatanywe ibitoro asanzwe ari umukuru w'ibiswi vy'inkona, nawe yavyemeje ariko aranka kwemeza ko yitwa Saidi. Twamubajije iyo umuntu adakora yakuye amafaranga yo kurangura amabido 198 y'igitoro, nta nyishu itomoye yaronse. Twamubajije nimba koko Chief de Zone Cumba yarashatse kubuza komiseri Placide Irakoze ko atwara icyo gitoro. Yatwishuye ko Chief de Zone yashaka ko mustanteri abanza kuhashika, ariko ko komiseri yavyanse. Twamubajije aho igitoro kiri muri icyo kano gihe, yatwishuye ko igitoro kiri kuri komisariya y'igipolisi Muyinga. Uyu mugenzi wa Shabani Nimubona niwe yaciye aduha ubutumwa busa
n'ubugabisha Komiseri Placide Irakoze. Ico twamenye mu nyuma nuko uwo agurisha ivyo bitoro yitwa Saidi Barutwanayo atwara ibiswi vy'inkona mu ntara ya Buhumuza yose. Ibibazo ni vyinshi kuri kino gitoro. Mu butumwa twandikiwe twakuyemwo ibi bikurikira: igitoro cafashwe mu mpera za Nzero 2026. Igitoro cafatiwe mu nzu iri iruhande y'urugo rwa Shabani Nimubona. Ca gatatu, Shabani Nimubona yarakoze ibishoboka byose ngo igitoro ntikihave, mbere aba nk'uwutera ubwoba Komiseri Placide Irakoze. Ca kane, Chief de Zone Cumba nawe nyine yaragerageje ivyo ashobora kugira igitoro ntikihave. Ca gatanu, ababika ibitoro vya magendo i Muyinga sibo bene vyo. Ca gatandatu, uwari abitse ico gitoro avugwa ko ari imbonerakure yegereye cane Shabani Nimubona niwe atwara ibiswi vy'inkona mu ntara ya Buhumuza yitwa Saidi Barutwanayo. Uyu muntu ntiyafashwe. Candwi, hari abemeza ko inzu yafatiwemwo ibitoro isanzwe nayo nyine ari iya Shabani Nimubona, ariko nta vyemezo bikwiye twaronse. 18, ubundi abafatanywe ibitoro vya magendo i Muyinga baca bacirwa urubanza rw'ikibiriraho bagapfungwa. Utubazo ni twinshi. Ni kubera iki Shabani Nimubona yakoze ibishoboka byose ngo igitoro kigarukanwe kugeza aho atera ubwoba Komiseri Kominari? Afise iyihe inyungu mu gitoro ca magendo? No kubera iki Chief de Zone Cumba nawe nyene yari yanse ko igitoro gifatwa, kandi muri iyo ntara basanzwe bahana bikomeye abafatanywe ico gitoro? Ni kubera iki inyuma y'iminsi 12 igitoro gifashwe atarubanza ruraba, kandi ubundi bahora bakora urubanza rw'ikibiriraho? Mu nkuru yo hanyuma tuzogaruka ku mwidondoro wa Lieutenant Colonel Placide Irakoze, uko abanyagihugu bavuga bamuzi, ariko ico bose bahurizako nuko ari intwazangabo irinda ku buryo bamutaziriye burende. Ico twabonye mu begereye Shabani Nimubona ni ishavu bafitiye iyi ntwazangabo, mbere basa n'abakeneye kuyipfungisha. Shabani Nimubona ariko aragerageza gukoresha abayoboke biwe ngo bahindukize rwose amakuru ajanye n'ikibi cy'igitoro. Ivyo bikaba biriko biratera ubwoba cane mu mushingamateka, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko atazigira yihanganira na rimwe abanyegeza ibitoro ndetse n'ababinyegeza kugira ngo babone uko babicuruza magendo. Mu kandi turaza kubabwira ku myanzuro ikomeye cane yoba yafashwe n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye kuri Shabani Nimubona, dore ko Shabani Nimubona bisanzwe bivugwa yuko yoba ari imbonerakure ikomeye cane izwi na Reveriyano Ndikuriyo. Mu gihe rero hariho ihangana rikomeye cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, ntibizwi ivyo abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bagiye kumuhanura, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine ariko aragaragara nk'ufise ingufu zikomeye cane akura mu mugambwe ziruta n'iza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kandi turaza kubabwira ido nido kuri ivyo vyose. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.